ibyabaye byarabaye kanaka yarasabye imbabazi uramubabariye gute none ugaruka mu ndirimbo mureke none ijya kora byose wowe fata ko ari umwana ariko maze kumuririmba ujya mwana bifese yansubije ariko Jesse swaga ari kumusubiza ajya nahegeje gute grand frère ushavuzwa n'ivya petit frère akoze nagira n'umwana Alvin niwe musari wa kabiri mu Burundi asana benshi Mumuama gift Alvin Smith umuntu w'abandi w'umutere umunyabutere ni mumuama gift nshira none ku rugo runini kugira bambone Can you use the pipi? Ati ngo mushire ku rugo runini yango bamubone n'ukuri. Okay, abantu bafite ibibazo ni bande? Anje. Twagi. Anje agashuka n'ukuri kwimana kaje. Amasuka kamu. Chamanza murindira how to charge no manza sima mama. Madame. Niyo kumwakira. Okay, shushu. Alvin. Ako kumengo saraba bandi navyo mubona. Alvin washobora gusubira muri freestyle wari kuragira nabikunze. Yagutse. Wari kuragira. Thank you so much. Hora wituze menya ko kunzwe vugi kuvyumve je ko nayize erega ndaremye muri benshi bezaniwe gusa nakunze yegera tujikure fata ntunde kure wandose nk'umufasha ngo ige byasunyisegure sishaka kuja kure shaka twibanire arrêter ces sentiments pressés je t'aime énormément et je veux que tu saches maintenant que t'es tout pour moi infiniment iyo ndirimbo naririmbye ebana kabisa ndi mu rukundo ndi mu ngidyara iyo ni yandirimbo wavuga wakunze mu ndirimbo zose waririmba ingi nakuze amajambo yayo ifite tujambo nyene twabaye screw ntizaragarutse ariko ko bari kose kandi Benjamin Arumito Benjamin mugira muduze Esha byihoze byaheze yari sho twariko turaraba Okay none ikindi kibazo Anje nta kibazo ufite No shaka wait Alvin we urazi ko umustar Shaka kumenya Okay twe abafana bawe turabizi Shaka kumenya ijya beef yawe na beef face mufiki kubera ujya muhungu ninde yanje ni beef ya beef na dramatisi wanje mugana wavyinjiye navyinjiyemo nyene nk'umuntu w'umusaza avuga ati none arabagabo ni hagwibara yes kandi ndavuga ati ibyabaye byarabaye kanaka yarasabye imbabazi uramubabariye gute none ugaruka mu ndirimbo urumva ukindi naco ujya kanaka nimba wewe umwita ko ari petit frère wawe uruka buri grand frère gute grand frère ushavuzwa n'ivya petit frère akoze nagira n'umwana hariho n'undi abikubajije nyene yarabazisha kibazo ati kibazo canje nyene cyari cyo nyene mufise urayingira muri réponse yanje niyo inyishu yanje niyo nyene umuntu nimba ubona ko ari umwana mureke none ijya kora byose wowe fata ko ari umwana ariko maze kumuririmba ujya mwana ucumenga ujya mwana kumi nawe nyene uramwitayeho cyane Beninye ugiye kujyamu iki kibazo anaje kucishura kabisa nandi maja mufisi nakare nibindabo none kubeko amini urazi kuvuga ati nguru umwana sometime Alvin urazi ko abana baba bashaka mabifu ku bana uyo nguyo Ariane numufana wa Bface ntanyiki bose ndabakunda bose ndabakunda kandi twese turi muryango ariko iyo muri famille habaye ikibazo umuntu wese aratanga icyumviro ciwe
kijya cyo cyari cyumvira cyane donc ariko wabivuyemo ntabwo uzabisubiramo kugira iki ya bifu yabo ya nuze ya bifes na dramatique oya urumva bifes yansubije ariko Jesse swaga ari kumusubiza hajya nahejeje yampostinze man yagupostinze kuri WhatsApp ko ntabibonye No, yampostinze kuri Facebook. okay ya kuri Facebook mugabo ngiye nyene ko yamada umuntu w'umusaza ntago subira kandi kugusubiza je ikintu na kimwe hari ujya yitwa African Sound avuze ati byaboneka ko ari nka person issue mufitaniye hagati yawe na Bface Bifes ni umusaza wanjye kera cyane abasani b'abarundi none kubasana Bifes Alvin jenda bakunda Burundi gasino mubahuka mugabo je ikindi bo cyose ndakuvuga ariko sino mubahuka abasani ndabakunda bo mu Burundi bamukuriye kuja hamwe n'ukuri mugakundana mugakora ibikorwa hamwe tuzaba supporting agena ngo muje hamwe mukundane mugire ne n'ukuri how we gonna support dushaka gukundana don't peace man don't fight you don't want a peace you want problem we don't want peace we want you want problem Yeah, why you want to fight for? No peace. No They're fighting. peace. bashaka problem ni bashaka peace That way muvuga udatera imbere wo mu Burundi ko abasani we turakundana cyane bifitanye umutima w'urukundo ntawo Kuri zero. twariyubatse Anatole. nimubona no kuri Benjamin twamukunze tukaza kumusapotinga uvuza gutali garuka na Benjamin ndega washi Ali waruvuza gute sheri n'abasani bari ngaro bita Keza na Keza n'umusani uvuga buke kwe oya je abo bari ngaro Beninye Africa Queen ari kuvuga buke ngo niyisange muri YouTube kandi yarisanze. niyisange muri YouTube ntabwo babidutwara mwoshane ariko tutavuze ntabwo twatukanye nta muntu twatutse nta muntu twashwanye musabire Benjamin collabo kwa Alvin uca wikura muri YouTube uca wikuramo kubera uko byayo we nshuti Alvin nanje yaranyimiye collabo azogenda kuyiha Benja inde onyene Ruvine ngo aramuye Vala urabizi neza ko je no kwimakura jewe twokora collabo nkanakwandikira n'ama melody nkanakuririmbisha indirimbo igakibagwa inshuti urumvise nanya zobirira makeup ya video why amaso yanjye ari red guys why nurajama Nujama wewe wa muri kuri live at 24 hours and it's not good. Oh hi Papa Scali, welcome. ngezofira mu mihanda thank you umugabo n'ufarondera sha Umugabo n'urondera sha. Ya so rero jewe ndarimbuza ati Alvin murabukuntu n'ukuri abarundi muja hamwe mukundane mwaza mushikane ku gihumbi mwaza mushikane ku gihumbi mutima impanuro kugira ndazumve neza yeah we all love him and we respect him. That's the real Bface. Ndakasubira kuturirimbira nari mpaze ndirimba But we respect him and we love him, but if we see something we have to talk. We have to collaborate. We have to collaborate. Jewe mfise akabazo kubereka abasani mubwiranira ku mbuga inbox nizibaho
niba twishyura Jemba mbona mengo. Erega the problem with inbox ngira ngo nuko bavuga ati umva message yanje ntibiri kiri adressa kuri wewe. urakiga ko abafana Alvin oya reka abafana bo baramaze guca ubwenge baratabura system. Abafana usanga bankana kubera beef z'abaririmbyi. Reka sha umuntu arakwanka mugabo umutwisemo akarimbo keza ashara kumviriza reka uyu muntu amaye icyo umutima ninde papa sukari okay sawa guys umva ngewe utashikanye ku gihumbi wapi kwe ahubwo reka ari tumushikare ku gihumbi nawe nyine papa sukari Alice level iraduze man ati manager bimeze gute manager uri muri mute manager papa sikera duze nukurago maduyi manure y'abasani bariko baragirana amabeef ngo hino papa guys manze na beef mbabarira kabisa na beef na kintu na kimwe kandi no kuri kwimana jewe nce ntangurogira amasoni guys tureke kuvuga urusaku man yego reka tuvuge by'iwacu Papa sikre mu Congereza ni sugar daddy. Uziko uye niongize. ariko wifi wararondera Queen bye ngiye kuryama Mungu awalinde. Kuryama kare we. Ngiye kuryamisha abana tomorrow nakazi. Tomorrow shift ya Tongo. ejo uzakora Yeah. ukora mu gatondo okay bye No nagari kubera uje tomorrow nakazi. Amabikore Mrs. Nakranga kwibye. Papa sukari we warampevye gamivugiremo. Bye mwakoze Alvina bye musani wacu atishima abana n'abantu bose bimera Happiness ufise akaji keza. Atekana bro. inshuti wariye Est-ce qu'il vous appelle man? Oui, je suis mangé. Happiness ufise akaji keza vraiment. Thank you so much. Okay baby. Uni utavuze nk'aba bantu bahimana anyway. Arankwe kuri zero. Okay, can you bring on that again? Bye, gerejero geza Happiness. Bye. Bye baby. Happy night time. Wewe wafunze uno munsi. Basalire. Kwereke natwe papa sukari. Raul araje. Duti. Laura ni Anasangwa na kuna nashafunga. Oh, okay. Raul urazi kuri live yiwanje nta matiku dukunda tuba dushaka kuguma twiyagira dutwewe. Alvin niko yakwirutse byagenze gutse. Alvin Nibagiye yuko nibagiye ko turi 5h du matin. Ariko nta tunabiki. Mumbwira je urazi hataga ifrasanzi. But it's 5 in the morning. 5 in the morning. Oh, they give him a warning? Mimi nashtuka naona kuna hakuna. No. He said there's 5 in the morning. You forgot there's 5 in the morning. Oh. Sasa swaga, masaa zishaisha. Mimi niko nakunywa maji. Lakini wifi bado tunapakiza dini. Wifi utalala saa ngapi? Mbona ni usiku huko Burundi? Naenda kwa airport hivi. Naenda Kenya kwa Alvin. Unaenda Kenya? Anaenda kuona Alvin. Unaenda kumwona Alvin? Ndugu yangu. Umeona? Alvin umeona wifi yangu? Utapigwa miti, uko unataka kuliona. Wewe utakuwa demo wangu. Nigere baba muri chambre na sara. Tunaryamana. Ndakunamisha. Wewe mafuta itwa gute? Oyi, ni bari oyi wali bari. Baby oil. Baby oil.
Atakukaribisha mengi haya. Ndakula wa bata nini? Watashangaa wewe unarudi Burundi umeona wabyibushe wakavuga ati wow sha Mungu wakichitia wose yabyibushe. Nje naje kujya mirasaka kuzira kwi. Kaka umeona? Kaka umeona? Alvin niaje? Wewe Nicole? Ndugu. Na muvise. Bro, imeze gute? Mwafi. Uko sawa? Swafi. Brother. Imeze gute bwana waongea watu wa Kenya? Bwana tuko fiti. Mbona waongea watu wa Kenya? Nari musere guma muri Kenya. Ntabwo Kiswahili rero. Samariza. Alvin. Welcome. Ujya mukobwa maramukina. Uko naitwa kubona. Unaitwa kubona. Guys, murazi. Unamsalimia unampa gift. Usalimia unampa gift jamani. Unamsalimia unampa gift. Yo, King sasa wagwana. King taka magift. Alvin, mambo vipi mtu wangu? Niko fiti. Wewe niaje? You good? Mwakire King basi mtu gift. Okay, ndamuvanya ko kuri 0 gift. Ameni King. Asante sana. Watu wa Kenya mko sawa? Tuko sawa. Hapana, sisi tuko Burundi. Hapa nimeona Burundi. Tuko sawa watu wa Kenya. Ya tuko poa basi baba. Na hivi Aruvina amekuwa Mkenya tangu lini? Si anakaa huko. Bana, ni Burundian wala siko Mkenya bro. Mimi niko Burundian. Anakaa Kenya, anaishi huko Kenya. Thank kuwa magift, magifti. MC King nawe mushire wanje mushasha. Alvin niwe musari wa kabiri mu Burundi sana benshi. Uwambere ninde? Urabona nk'ubu jewe nk'una Black G. Uwambere ninde wifi? Uwambere ni Black G, wa kabiri Alvin Smith, wa gatatu Fizo. Fizo ni uwambere. Ni Black Sabana nationale. Gote show. Black G wakugise. Black G afsendi. Welcome. Hi, welcome. Wageze ku 10, wogeze ku 8, Fizo ku 1. Bombo kla. Kumbe nilije bana. Mwana nawe ugeze kuri bangahe wifi? Aruvina ugeze kuri bangahe? Nari nati yatubwiye. Jira tinda ijya yejo, narenze ngo sinzara. Nari nati ngaho. Aruvina ugeze kuri bangahe? Ufise abana bangahe? Ngomba gere ku 8. 8? Wose ku mugore umwe cyangwe afise indwi n'igice. Aravuka. Wewe wose urabana. Alvin afite umwana umwe ninde yakubeshe? Afise indwi n'igice. Genzi babiri. Alvin. Mwena maguru mufise mwe. Umva. Ari genzi babiri. Alvin jewe nzi batandatu. African Queen. Jewe nzi indwi n'undi abisinda. African Queen. Ariko ari abana zabasiga no muri Kenya kwanza. Anyake. Nta mwana mwavyaranye na nini? Azadusubire muri Kenya tuzorakuva naho ngo yamaze gutera. Vuba cyane zoza baje kumuterera abana rindi. Abanyake ni bafite nashaka zika. Abakenya they don't joke. Baya bakwitira urugombo kesh kazika. Shasha. Nje nari yugaje. Nta mwana wavyaranye na nini?
Alvin yababwiye yuko yishyizemo akagegene yarashyizemo akagegene Abrahamu ujya ni Abrahamu ararengeje ujya ni Abrahamu nako Abrahamu Afizindwi and one on the way. ni ujya ni Abrahamu abasabyi bacu rero baramubyara cyane bagombagira ikintu bagombagira ababasambi erega ni vyiza kuvyara kugwiza ugwaruka ni vyiza je nari yugaje man kandi tuvyara ku Burundi niyo mpamvu narasize ngo planning you see bakita akagegene Okay, mami, tomorrow we go to the mall, okay? ariko mama ngo gutse yasize planning warayisize nta munga gashira No problem, but okay? Yeah, I'm still here. Chanel abahungu bugishyiramo akagegene mana yanjye nagasize ahantu habiri anga indani Bombo class jela yasizemo akima yes zibiri abahungu barakiramo abantu je cyakubaza buriya abahungu barakiramo plan Kibashiriki. je narashyizeho ahangaha no munsi ubwe nyine ya kandi wowe rero umuvuduko urimo udatashe utabaye nawe